Inshuti bene data namwe bakunzi ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turi hano kuri rwa rubuga rwacu shingira intahe Imana nzima. Ndanezerewe nuko wowe wagarutse gusubira kuraba canke kumviriza ico Imana yaducishije mu kugira ngo ikibwire ubwoko bwayo. Ndanezerewe cyane kubwawe we mukunzi uje ubwa mbere hano utari bwashike aha tuganira iby'ijambo ry'Imana. Muri kino gihe abantu benshi barahagaritswe umutima n'ibiriko birabera hirya no hino, na cyane cyane ibiriko birabera hariya mu karere ka Israeli na Irani no mu bihugu by'Abarabu. Kanatsinda ni ibintu biteye ubwoba kandi biri mu byahanuwe byanditswe izogaragara mu bihe bya nyuma. Mfise ibyanditswe bibiri ngomba guhera ko icambere tugisanga mu ibaruwa Pawulo yandikiye Timoteyo ya kabiri ku gice ca gatatu. Duhere ku murongo wa mbere turashika ku murongo w'icenda. Ngo ibibi bizoba mu gihe c'iherezo, ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo kandi banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wamubatera ibitugu. Ikindi canditswe ngomba kubasomera ni iki kiri mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice ca 24. Umutwe w'amajambo uvuga ngo ibimenyetso byerekana uguhona kw'i Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa biwe baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, ntimubona ivyo byose? Ndababwire ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretse ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Erayoni, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire ivyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki c'ukuza kwawe n'ic'umuhero w'isi? Yesu arabishura ati, mwirinde ntihagire ubazimiza, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ni jewe Kristo, kandi bazozimiza benshi. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara, mwirinde ntimuhagarike imitima, kuko bitazobura kubaho, ariko umuhero uzoba utaraza. Twavyumvise mu kanya gaheze ngo abantu bazoba bakunda amahera. Mu zindi nariko bavuga ngo bakunda impiya, bazoba bakunda amahera. Muzokumva intambara n'impuha z'intambara, ihanga rizotera irindi, amapfa azoboneka n'ukunyiganyiga kw'isi. Aha havuga ngo kuko ihanga rizotera irindi, n'ubwami buzotera ubundi bwami, amapfa no kunyiganyiga kw'isi bizobaho kenshi. Haleluya.
tumaze igihe twumva intambara ya gatatu ivugwa. Ejo bundi naniriwe nsa nuko ataco ndiko ndinona muri ivyo bintu biri mu buseruko po hagati nkuko bahita, ariko nza mbona umwana ari mu bihugu by'Abarabu ambwira ati hano karabaye. Baravuze ngo imisozi izonyiganyiga kw'isi yose, yazonyiganyiga kw'isi. Ico twabonye muri no minsi niki? Twabonye Isirayeli itera Irani, Amerika nayo nyene yateye Irani, bavuga ko yari igiye gufasha Isirayeli. Ariko twumvirije umukuru w'igihugu avuga yuko wewe yayiteye igihugu ca Amerika, ndavuga ati kugira ngo tukingire abanyagihugu bacu, kuvuga abanyamerika. Igituma twabwiwe co guhagarika porogaramu z'abanya-Irani kugira ngo ntibakore gucaka igwanisho ruhonyanganda bita bombe nucléaire canke bombe atomique canke ibigwanisho ruhonyanganda, sico c'ukuri canke sico conyene, reka tuvuge mu gutyo. Igituma nyamukuru ni igitoro, ni esanse, n'urudandazwa. Kubera iki? Kubera yuko turi muri ca gihe c'uko abantu bazoba bakunda amahera birenze. Nta muntu n'umwe muri ivyo bihugu bitatu ariko akora ico Imana yamutumye. Iyi ntambara Abisirayeli batanguje hariya, iyi ntambara abanyamerika bariko bafisemwo uruhara rukomeye, iyi ntambara y'abanya-Irani bavuga ati turiko turivuna, nta n'umwe ariko akora ico Imana yamutumye. Oya, tuve mu macakubiri, tuve no mu marangamutima y'amadini canke y'ivyo twemera. Nta Imana yategetse yuko dukora ibara kubera ko tutumva ibintu kumwe canke tuvyumva gutandukanye. Twasabwe ahubwo kwitandukanya, n'abakora ibihumanya. Ijambo ry'Imana mw'ibaruwa Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, iyo baruwa ni rya kabiri igice ca 6 hariya ku murongo wa 16 wa 17 na 18, watubwira ngo nuko muve hagati ya babandi mu bitandukanye ko niko Uhoraho agize, kandi ntimugakore ku kintu gihumanya na kimwe. Nanje nzobakira kandi nzobabera so, namwe muzombera abahungu n'abakobwa, niko Uhoraho ashobora vyose agize. Ijambo ry'Imana riratubwira hariya mu gitabo Imigani, citwa Imigani, ibi bikurikira ngo mwananje abanyabyaha nibakosha ntukemere, nibakubwira bati ngwino ujane natwe turyamire kwica, dutegere mu mpisho utagira igicumuro atanyanduruko, tubayongobeze nk'ikuzimu bakibona ari mirava, nk'abamanuka baja muri rwagobo, tuzoronka ibintu vyose vy'igiciro kinini, tuzokuzuza amazu yacu isahu, enda fadikanya natwe twese tugira umufuko umwe. Mwananje
ntuzugendane nabo mu nzira, ubuze ikirenge cawe inzira yabo, kuko ibirenge vyabo byirukira gukora ibibi kandi bihutira kuvisha amaraso. Ijambo ry'Imana rero tubwiye ngo bihutira gukora ikibi kandi bihutira kuvisha amaraso. Uhoraho rero ivyo yarabitubujije. Muri kino gihe turimo hariho abantu bafise aho bahengamiye muri iyi ntambara. Hariho abantu bavuga bati ese banaka botsindwa, ese banaka botsinda. Hariho n'abariko baregeranya uburyo, hariho n'abapfukamye bariko barabisengera ngo bigende uku canke kuriya. Ariko ndakubwira yuko ivyo byose ntibizogukiza. Raba nyabuna ntusanga uri kurivanga, uri kurakurikira ubwije. Intambara hagati ya Isirayeli, Amerika n'Uburayi bagwanya Irani n'ibihugu bemera canke bavyumva kumwe, si intambara iharanira gushira Yesu Kristo ku ngoma. Ndasubiramwo, iyi ntambara tubona muri Irani, Amerika na Isirayeli n'abanyaburaya kumbe n'ibindi bihugu byo ku rundi ruhande barimwo, nta ntumbero ifise n'imwe yo gushira Yesu Kristo ku ngoma, ahubwo ifise intumbero yo gushira Antikristo ku ngoma. Nta kindi ciyita Imana nico bariko baharanira gushira imbere. Numvise umukozi w'Imana avuga amabi akogwa na ririya dini abanyayirani barimwo, aravuga ibintu vyinshi. Nagomba kuvuga nk'umukristo yizera ko Yesu Kristo yapfuye akazuka kandi ari muzima, yuko aba bariko baragwana ku ruhande rw'abakristo ni kuko biyita ntibariko bagwanira intambara ya Kristo, kuko basize inyuma ibizira, ntibabisize inyuma. Oya, nivyo baharaniye, ariko inzandiko zirabivuga. Mugabo ndashaka kubwira ubwoko bw'Imana ngo ntihagire uwuzimira ngo yibaze ngo aba nibo turi kumwe. Oya, iyi ntambara narabivuze no mu bihe vyashize ko si intambara nyeranda canke ntagatifu, ni intambara y'ubutunzi, ni intambara ihagarikiwe na Satani, nta wundi ayihagarikiye muri iki gihe. Iyi ntambara tubona igiye kuzogira ingaruka kw'isi yose. Ubukene bugiye kugwira kw'isi yose, igitoro kizobura kurusha uko byari bisanzwe, si mu gihugu kimwe gusa, mu bihugu byinshi, kubera ibiciro bigiye kuduga cyane. Kandi si ibiciro by'ibitoro gusa, n'ibindi bidandazwa, kubera ko bitagira bishikanaho bitegezo gushika, bizoca biduga ibiciro cyane. Abantu bagiye kugoka ari benshi, bibe, babeshe, barya ibiturire, abandi basambane canke basambanire kurya, abandi bagurishe ubugingo bwabo. Abavugishwa b'ibinyoma bagiye kugwira. Ibi turiko turabona uyu munsi vyarahanuwe niko, aho biriko biratujana ni ukugira ngo tuzoshike kuri ya ntumbero ya wa mwami azoza yigira umwami, yigira n'Imana, kuko ico gihe ngo niho bazoba bavuga ngo amahoro amahoro. Ariko haze rero ico gitangaza kibi, yamara siwe azoheza intambara, siwe azoheza uruhagarara.
reka dusome ijambo riri mu Batesalonika, ibaruwe ryandikiwe Abanyatesalonike, ni mu Bugiriki hubu, igice ca kabiri. Turahera ku murongo wa mbere. Havuga ngo abagorekeje kugaruka k'umwami Yesu. Turabinginga bene data kubwo kuzoza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzororanirizwa kuri we kwacu. Nimushoke munyiganyiga ngo mugwe igihumura canke ngo muhagarike imitima, naho mwoba mubitewe n'impwemu canke n'ijambo canke n'icete kimeze nk'ikivuye kuri twebwe kivuga yuko umunsi w'umwami wacu uhejeje gushika. Ntihakagira umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko atazoza kwakureka Imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka, umugwanizi yishira hejuru y'icitwa Imana cose canke igisengwa, azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ivyo nkiri kumwe namwe? Kandi none murazi ikibuza kugira ngo aze ahishurwe mu gihe ciwe, kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, mugabo hari ubibuza none gushitsa igihe azokurirwaho. Niho wamugararije azohishurwa, umwe umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza uguseruka kukuza kwiwe. Ukuza k'uwo mugararije kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona, kuko batemeye gukunda ivy'ukuri ngo bakizwe. Nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreramwo ngo bizere ibinyoma, kugira ngo batizeye ukuri bose bagahimbarirwa ukugabitanya bacirwe kwiteka. Ngayo niyo makuru twobamenyesha muri kano kanya. Ntihagire umuntu n'umwe asubira kuvuga ngo ngiye guterera muri iyi ntambara, ngiye gusengera ibi na biriya. Ikintu cyo gusengera muri uyu mwanya c'ukuri no gusengera ngo abantu bakizwe, abantu bamenye ukuri, kuko urukundo Imana idukunda rutuma ivuga iti ishaka ko abantu bose bakizwa. Navyo turabisoma mu ibaruwa ryandikiwe Timoteyo, ni rya mbere, ariko igice ni ca kabiri ku murongo wa 4 na 6 niho havuga ngo, reka duhere aho bihera. Reka duhere ku murongo wa mbere, uko abantu bakwiye gusenga. Irya mbere y'ibindi byose, ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana. Bavuze ngo iki? Ngo ndabahanura kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira Imana, kandi cyane cyane abami n'abashizwe hejuru bose, kugira ngo twame mu mahoro dutekereje, twubaha Imana, turi inyankamugayo rwose. Ivyo nivyo vyiza
vyemerwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu, igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ivy'ukuri, kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu ni Yesu Kristo, yitanze kw'injungu ya bose, kandi ivyo bishingirwa intahe mu bihe vyavyo. Amen. Ni naco nashiriweho kuba umusiguzi w'intumwa, mvuze ukuri simbeshe, n'umwigisha wo kwigisha abanyamahanga ukwizera n'ivy'ukuri. Amen. Aya majambo niyo nkwiye kubashikiriza, numvise mpaho kubashikiriza muri kino gihe. Hariho abantu bavuga bati twebwe reka dushire n'iyi darapo hano kuko aba nibo dushigikiye. Nta na kimwe bivuze biriya. Oya, nta na kimwe bivuze. Oya, Imana yavuze ngaha abantu bose. Ariko Imana kandi gufitiye ubutumwa wewe ukwawe, wewe ahuri. Imana irakuzi kandi iraguhamagara. Va mu byaha, wihane ibyaha, wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ubone gukizwa. Yesu yabwiye Nikodemu, yari asanzwe ari umwarimu w'ijambo w'ivy'Imana, aramubwira ati nukuri ndabikubwiye, umuntu atavutse ubugira kabiri ntashobora kwinjira mu bwami bw'ijuru. Uko ijambo uko ryanditse, reka ndarivuga uko ryanditse, havuga ngo Yesu aramwishura ati nukuri ndabikubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nshuti bene data, nezerewe no gushobora kubashikiriza aya majambo muri aka kanya, kandi nongeye kubipfuriza umunsi mwiza. Yesu abahezagire.